bavukanyi bakunzi b'isamizi mu by'abacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, namwe mwese muri kumwe twumviriza, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Yesu Mukama yomenyekana mu bantu bose, tukamushinga intahe gushika ku mpera z'ubuzima bwacu. Turi ku munsi wa gatandatu indwi ya 17 mu gihe twinovora ku buryo budasanzwe urukiza rwa Yesu Kristo. Muze tuzirikana ijambo ry'Imana dusanga ahakurikira. Igisoma ca mbere twagikuye mu gitabo ca Bene Levi, igabane ca 25 akarongo ka mbere n'ak'umunani gushika ku 17. Turaheza twitse ico gisomwa twifashije izaburi ya 66, izaburi udutumira gutera impundu Imana, mbere abantu bose bayitera impundu. Inkuru nziza nayo tuyisanga muyo twashikirijwe na Matayo mweranda, igabane ca 14 akarongo ka mbere gushika ku 12. Kaze twumvirize ivyo bisomwa vyose vyeranda twifashishije mu na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye. Ivyo dusoma mu gitabo ca Bene Levi. Muri irya minsi, Umukama yabariye Musa ku musozi wa Sinayi ati: genda ubwira abana b'Isirayeli uti, muzoharura amayinga indwi y'imyaka, imyaka indwi ku ndwi, ni ukuvuga igihe c'amayinga indwi y'imyaka cabure imyaka 49. Ku munsi ugira 10 w'ukwezi kw'indwi, muzovuza inzamba. Ku munsi wo gutanga iciru, muzovuza inzamba mu gihugu cose. Uwo mwaka w'50 muzowugira mweranda, mutangaze ko abantu bo mu gihugu bazorekurirwa bose. Uwo mwaka uzobabera umwaka wa yubile. Umwe wese muri mwebwe azogaruka mu itongo ryiwe, umwe wese muri mwebwe azogaruka mu muryango wiwe. Uwo mwaka w'50 uzobabera umwaka wa yubile. Nimuzokwamura ku mizabibu idatuturiye. Umwaka wa yubile uzobabera umwaka mweranda, muzotungwa n'ivyimejeje mu ndimo. Muri uwo mwaka wa yubile, umuntu wese muri mwebwe azogaruka mu itongo ryiwe. Nihagira uwugurira ikintu mugenzi we canke akagira ico amuguze ko nawe, ntimuze mugungane. Uko imyaka ingana kuvaho baheruka kugira umwaka wa yubile, aba ariko ikiguzi c'ivyugura ku mugenzawe kingana naco nyene. Imyaka isigaye uko ibaye myinshi, aba ariko uduza igiciro, kandi uko isigaye ari mike, aba ariko ukimanura, kuko nanone ico akugurira ari igitigiri c'imyaka uzoronkamwo ivyimburwa muri wa murima. Nuko rero nihagire n'umwe muri mwebwe agunga mugenzi we, ariko mwamane icubahiro mufitiye Imana yanyu, kuko jewe ndi Umukama Imana yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Intara zo kw'isi yose nizemere yuko uri Imana. Intara zo kw'isi yose nizemere yuko uri Imana. Inyonga zawe nizituboneshereze, inzira yawe nayo nimenyekane kw'isi, intara zose nizimenye ko uri Umukiza. Intara zo kw'isi yose nizemere yuko uri Imana. Intara nizivyine zihimbagwe, kuko uca urubanza rutunganye kw'isi, ukayobora neza intara zo kw'isi yose. Intara zo kw'isi yose nizemere yuko uri Imana. Imana ariyo Mana yacu yaduhaye umugisha. Imana niduhezagire yongera isengwe kuva iy'isi iva ikagera. Intara zo kw'isi yose nizemere yuko uri Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza Yesu Kristo nk'uko tushikirizwa na Matayo mweranda. Kukaba nkako Herodi yari yafatishije Yohani, aramubohesha amuta mw'ibohero bivuye kuri Herodiya
umugore wa Filipo mwene wabo na Herodi. Nkako Yohani yari yabwiye Herodi ati nturekuriye kuba umufise. Herodi acashaka kumwica ariko agatinya ishengero kuko Yohani yamubonamwo umuhanuzi. Herodi yariko arahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ryiwe, hanyuma umukobwa Herodiya aja hagati mu batumire aratamba, maze arahimbara Herodi. Niko kumwemerera ageretseko n'indahiro kumuha ico yosaba cose. Nawe yohejwe na nyina avuga ati mpera ngaho umutwe wa Yohani Batista kw'isahani. Umwami mutera agahinda, yamara kubera indahiro no kubera ko bariko barasangira ategeka ko bamumuha. Acatuma uja gucira umutwe Yohani mw'ibohero. Hanyuma umutwe wa Yohani bawuzana kw'isahani bawuhereza nyakigeme, nako kawushira nyina. Abigishwa biwe baraza baratwara ikiziga ciwe baragihamba, hanyuma baza kubikira Yesu. Dushemeze kandi dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Bavukanyi bakunzi bisamiriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, namwe mwese muri kw'isi yose tugire Kristo. Uyu munsi amasabamana atwibutsa gutegera neza no kuzirikana neza ukuntu akarenganyo kari kuri iyi si. Akarenganyo tubona muri ibisomwa vyeranda cyane cyane inkuru nziza naka k'urupfu rwa Yohani Batista. Kandi biratwibutsa gutegera neza ijambo ry'Imana n'ukuntu tworishingira intahe mu buzima bwa misi yose, neza na neza dushingira ukwizigira ko kwemera kwacu muri iyi si ya none. Shaka kubatumira rero bavukanyi kuzirikana cyane kuri uwo muntu Herodi. Uyu muntu yarangwa n'ububasha, yitwaza ingimba aho kwitwaza ingingo. Kubisanzwe aratwereka ukuntu ari umuntu ashingira intahe nabi inkuru nziza ya Yesu Kristo. Aratwereka kandi gutegera neza yuko natwe dukwiye gufata nka nkama ukwemera kwacu mu gushinga intahe ukwemera kwacu muri iyi si. Nkuko twavyumvise mu nkuru nziza, Herodi yariko arahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ryiwe. Ngo muri ico gihe umwami Herodi yumva ibivugwa kuri Yezu, abwira abasuku biwe ati uwo ni Yohani Batista yazutse akava mu bapfuye, kandi ico gituma ibitangaro bikorwa biciye kuri we. Iri jambo twumvise Herodi yashikirije arivuga ukutariko, ararivuga ricuramye, arivuga avuga ukuri kudakwiye, ngo uwo ni Yohani Batista yazutse. Kandi bavukanye natwe tuzi yuko ari Yezu yapfuye akazuka. Uvyumvise nabi wokwibaza ngo nukuri. None turahamagara mu buzima bwacu gutegera no gushinga intahe ukuri kukwemera kwacu kuzuye atari gice. Turumva neza yuko rero uyu Herodi yakoresheje amayeri. Muri igihe ca none turabona ukuntu dukwiye kugira ingingo y'ubuzima bwacu kugendera mu kuri atamayeri, kuvuga ukuri nyako. Erega ngo kuri bavukanyi guca mu ziko ntigusha. Kubisanzwe rero turashobora guhura n'abantu muri iki gihe ca none bafise inyifato nk'iyo, kandi natwebwe turimwo abakristo, natwe turimwo ababatijwe, duhamagare kuba batumwa. Benshi barumva ivyavuga kuri Yezu, cyane cyane n'ukuntu Yezu wenyene yavuga. Benshi barabaza ivyavuga kuri Yezu, mbega uwo ninde uwagira ibitangaro. Kandi birakwiye natwe kumva yuko natwe muri uko kuri kw'igice kwa Herodi avuga yuko ari Yohani Batista yazutse kandi ari Yezu, turashobora kuronka inyishu neza mu nkuru nziza ya Matayo nyene igabane 16, aho Yezu abaza Simoni Petero, mbega bavuga umwana w'umuntu kwiki? Bavuga ko ndinde? Mweho muvuga ko ndinde? Simoni Petero turibuka ukuntu yavuze amajambo ati uri Kristo umwana w'Imana nzima, uri Mesiya umwana w'Imana nzima. Tubisanga mu nkuru za Matayo mweranda igabane 16 akarongo ka 15 gushika ku 16. Ngiri ijambo ry'ukuri, ngiri ijambo ritagabanije ridateye amazi y'inkuru nziza. Umuvyeyi wacu Papa mweranda Yohani Paulo wa kabiri yarakikishije igihe
yandika yerekeza abanyafrika, rya kete yandika aha atwibutsa neza ko turi abantu duhamagara gushinga intaha Yezu Kristu, tukaba umunyu n'umuco w'isi, nkuko tubisanga mu nkuru ya Matayo igabane ca 5 akarongo 13 gushika ku 14. Ese aya majambo avukanyi yodusubiza umuhamagaro wacu w'abana b'Imana muri eklezia imwe nyeranda katolika kandi ishingiye ku batumwa. Ergo umuhamagaro wavukanyi ushingiye ku kuntu ushingira intahe Yezu Kristu muri iyi si ya none, isi yuzuye mu mwijima. Turahamagara gushiraho umuco w'inkuru nziza, umuco wa Yezu Kristu, tukaba vy'ukuri umuco wa Yezu Kristu, dukura kuri Yezu, erega niwe muco. Tukaba umunyu w'isi, dukura kuri Yezu, we munyu nyawe ufise akanovera, Yezu Kristu. Yezu wenyene amurikira abantu bose, amurikira umuntu wese, nkuko tubisanga mu nkuru nziza ya Yohani igabane ca mbere akarongo 9. Nuko bavukanyi mwebwe mwese mudukurikira kuri Radio Mana y'u Burundi, ijwi ry'Imana wacu, ijwi ry'Imana wanyu, nuko duhakwiye kuba abakristu. Abakristu bazana akanovera k'inkuru nziza, akanovera k'Imana Data, akanyamuneza kiwe kadufasha kubandanya igikorwa yatanguye mu kuturema, mu kurema ibyo kuri iyi si mu bikorwa vyacu. Erega bose barahamagara gufasha kugurukira mutima mweranda nako, maze bahagira icya kimenyetso cya gitangaro ca Pentekoti, aho mutima mweranda ukurira ku batumwa. Natwe nk'abanyafrika n'isi yose tukaba umuco, tukaba umunyu umurikira isi yose, tukaba abantu baharanira ubutungane n'amahoro. Papa Yohani Paulo wa kabiri aratwibutsa ko eklezia katolika muri Afrika imeze nk'igihimba c'umubiri, nk'igihimba kimwe c'amahaha abiri y'abantu bo kw'isi. Turahambaye bavukanye, twambaye Kristo taziko cera, turafise ububasha n'ingingo y'ikumenyesha Yezu Kristu kw'isi yose. Yesu Mukama yohezagira imisi yose abanyafrika, abashize umuhamagaro wo kumesha inkuru nziza kw'isi yose, maze Kristo akamenyekana kw'isi yose.